Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri umwanya udasanzwe w'ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikizwa n'ishingiro rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe, ni hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabene. Abantu benshi ro barahazi, urenganye station Kobile ukabandanya kwibarabara rikurikira, uca winjira mu ibarabara rikurikira bita iry'amabene, ucubona ishengero rya Hope Church riraho nyene. Kaze cyane muka muri kumwe rero na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. No musiriro turaza kwiga igice kigira 8. Igice kigira 8 kigaragaza yuko Imana ifise ivyo yategura kubukorera. Imana iko irategura ibintu byinshi cyane ku buzima bwawe. Urashaka ko utabibona kuri uno mwanya, ariko rero Imana iko irabitegura. Ntubibaze ko yaguhevye, ntubibaze ngo ni kubera ngo ari mu ntango z'umwaka canke ni kubera ngo naka ngo Imana iko irategura ibintu kandi izobikora. Aho izobicisha we si ngombwa ngo hamenye, yo yama yateguye byinshi cyane kandi yama yabikoze. Ndakubwire ko wewe uzwi n'Imana, urazwi n'Imana. Hari abantu rero usanga abatazwi n'abantu, atabazwi imbere na dekarite, ugasanga ntakuzi cyangwa ugasanga n'inshuti yawe ya hafi iranakwiyobagije cyangwa yanakwibagiye cyangwa yanakwigize ibintu biriya, ariko Imana ishobora kuzokwibagira. Imana ishobora kwibagira, wowe urakomeye cyane mu bwami bw'Imana. Uri umuntu w'ikimazi kinini cyane mu bantu. Ushobora kuba utaronka n'agahuzu, ushobora kuba utanize, ushobora kuba utagira amafaranga, ushobora kuba utari ikintu gitinyitse ngaha kuri iyi si, ariko mu bwami bw'Imana ukaba ushoboye kunyiganza, abadayimoni, ukaba ushoboye kunyiganza ibintu byose by'abadayimoni n'ibya Satani, kuko woba uri muri Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nico gituma rero ndakubwiye ni ivyo Yesu akora nibikomeye cyane, ariko kandi nawe arashobora gukorera. Yama yabikoze kuri benshi cyane, kandi ntaraba nkunzi, ntaraba imyaka y'umuntu, ntaraba ngo yarize ibi canke yavukiye ahari. Abantu bavukiye ahantu vraiment badashaka no kuhavuga. Hari abantu badashaka kuvuga aho bavukiye, bose umenga bavukiye ngambwiza gaca Bujumbura, ariko rero si bose bahavukiye. Nawe ntu ari abavuye ahantu kanaka hahandi nyene iwanyu, ugasanga atashimye no kuhavuga. Rero Imana ntaco bitwaye kuba wavukiye hariya canke wavukiye muri Roi de Prince Jean Clinique n'izindi. Ivyo navyo ntaco bikanga ko nibisanzwe. Umuntu wese arashobora kuvukira hari hose, mugabo igikuru nuko uba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuba wavukiye ahantu habi canke heza, ivyo nta na kimwe bihindura. Kuba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nico kintu gifise ico kimaze mu buzima bw'ubu n'ubwa kazoza. Rero uno munsi rero turaza kwiga igice 8 kigaragaza ko Imana ifise ivyo iri kwirakora mu bugingo bwawe, kandi ko afise nico yiteguriye gukora mu buzima bwawe. Rero ntutinye ibibazo uri kuracamwo, nivyigiye gito, kuko mu byo Imana iri kwirahingura ni nk'umuntu ashonje, mugabo indya ziko zategurwa. Nk'ubu novuga ko zoba zigeze ku meza, hasigaye gato gusa winjire mu nyishu yawe, kuko Imana irashoboye. Imana dusenga si Bayali, si Dagoni, si Imana z'ibiti canke z'imbaho canke z'ivyuma. Bonashaka nta nubwo ari Imana z'izuba canke ukwezi canke imvura sinzi canke amabuye canke inzuzi canke ibiyaga canke imisenyi. Oya, ni Imana nzima yaremye isi n'ijuru.
irakuzi kandi irazi ibibazo vyawe kandi irazi ibikubabaje. Amarira warize wa munsi na yandi warira ejo reka na yandi warize uno munsi Yesu arayazi. Arazi ibikubabaje, arazi ibiguteye agahinda, arazi byatumye wumva umenga wo kwiruka, wumva umenga wo hunga, wumva umenga wo bivamwo, wumva umenga vyo bukuna kuriya. Imana irabizi kandi yarabikurikiraniye hafi kandi arazi ingene agiye gucisha mu inzira yayo, inzira y'Imana rero ingene iza ntushobora kubimenya. Uruguma wirabira hirya ukaraba ahari urubarabara runini wibaza ko ari hiza kuzanana, ugasanga ahandi hatonya utaziga ahandi utiyumvira kumbe nihaciye. Rero Imana irafise imigambi myinshi kandi myiza cyane ku bugingo bwawe. Nico gituma rero mu kanya duhava twiga ku ijambo ry'Imana rero y'uno munsi, ego aho tuza kwiga igice kigira 8. Turazi rero ko abantu benshi rero bariko barafashwa n'ibiganiro by'ishengero rya Hope Church. Twibutse rero ko ishengero rya Hope Church rikorera mu Carama Gahahe, mu Carama Gahahe niho rikorera. Nivyo ryarigeze gukorera ku Mutanga, ryarigeze gukorera mu Kigobe, ryarigeze gukorera mu Gikungu, ariko rirafise adresse rero idahinduka. Ubuho adresse yabo ntihinduka. Mu ishengero rya Hope Church rero adresse yabo ntihinduka. Ubu ni mu Carama Gahahe kwibarabara ry'amabene. Ego turagwaye kaze rero ku munsi wejo rero tuzaba dufise amasengesho, hariho culte zibiri. Hariho culte yo mu gatondo iba saa 2:30 kugeza saa 5:30. Tukagira culte ya après-midi ya saa 9. Turagwaye kaze rero muri culte ya mbere canke culte ya kabiri, aho twama tubona ikiganza c'Imana. Turagwaye kaze kabisa. Nawe Yesu arashobora gukorera neza, arashobora kugira ibyiza. Ntihagoye. Ni mu Carama hafi urenganye gusa station Kobil, nimba uzananye mu Kinama cyangwa uzananye ku Mutakura cyangwa wafashe bus ya ville, kuri station Kobil niho bus zikatira, ucubandanya ibarabara rikurikira ni ucubona ryitwa iry'amabene. Urihagazemo gusa ucuraba muri Carama Gahahe ucubona eglise, ucubona handitse ko Hope Church egome, hace usanga handitse ko Hope Church. Rego turagwaye kaze, bamwe bahita kumbaho, abandi bakahita ku Bafaraja bivana. Rero naho ufata abamotari barahazi, babwiye ati ngiye kuri Hope Church, ni hafi ya Gikoma, ku kibuga canke kujya amabene. Biba byoroshe uhonyine uvuze ati njane kujya amabene mu Carama, bose barahazi, n'abamotare n'abamataxi imiduga n'abamataxi y'amavelo bose barahazi, na bajaji zirahazi. Bajaji ntizihazi mugabo abazinyonga bazigendesha nibo barahazi. Rero ego urashobora gufata bus canke bajaji canke moto canke taxi canke ukazana voiture yawe canke ukazana amaguru canke n'ikinga. Ico ushima kuzana naco cyose kirashobora gushika, ikidashika n'indege gusa kubera atakibuga c'indege gihari. Ariko rero izindi déplacement zose zishoboka turagwaye kaze kabisa. Ku munsi wejo saa 2:30 tuzadutanguye, kandi bisaba kushika kare kugira ngo ntuhava usanga ibibanza byaguheranye na après-midi. Rero saa 9 zuzuye tuba dutanguye amiga gira kabiri. Hari abantu usanga kumbure baba basigaranye ibikorwa dimanche mu gatondo, bigasa ko après-midi basenga. Turabaye kaze rero aho nyene kwishengero rya Hope Church. Reka rero mu kanya tumvirize ino ndirimbo yaririmbwe n'abaririmbyi bo muri shengero rya Hope Church nyene, ni Hope Choir. Inyuma y'aka karirimbo tuca tugaruka rero kugira ngo tutegure rero tubahe ijambo rero y'uno munsi, igice kigira 8 kigaragaza ko Imana ifise ivyigomba kugukorera. Ifuza imigenzi uyihimbariza agakiza kava mu nyonga hayo.
Isaka na Yakobo na undi mutabazi mfise atari wewe wewe niwe buhungiro bwanje Mana ngwino untabare Mana ngwino untabare Mana na undi mfise atari wewe ashobora kuntabara Mana yanjye barakoze cyane abaririmbyi ni Hope Choir murumva ko nabo nyene baririmba neza Yesu abahezagire cyane muri uyu mwanya rero tugira tuave tubahakanya kugira ngo mukurikirane ijambo rero ry'Imana tugira tuvuge mu kanya ego igice kigira 8 kigaragaza ko Imana ifise ibintu iri kwirategura gukorera ni byinshi kandi byiza kandi yama yabikoze kenshi niwe gusa utabibona ko iri kwirakora ibikomeye ubu rero iragomba rero gukorera ibikomeye nibihambaye bindi kandi ego ariko kandi ndakwibutse kandi ko ejo sambina nusu tuguhaye kaze mushingo rya Hope Church ego mu kanya rero tuca tuganira ku macambo y'Imana Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit aho amabisi asanzwe akatira. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe aho twizeye ko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana hirya no hino haba ku radio haba kuri WhatsApp haba kuri Facebook muri benshi cyane muri ko muradukurikirana Yesu abahezagire kandi twaba dushimira cyane abantu bama baca barungika ubutumwa ku bantu rero bari ko badukurikirana kuri WhatsApp n'abatukurikirana kuri Facebook no kuri YouTube turabashimiye cyane ngene bama baca baburungika ku nshuti n'abagenzi bakapartaja bagize neza kandi ndabibutse ko ku izina rya Pastor Jackson Nkeshimana niho musanga ubwo butuma bwose ubu turavuga ubu n'ubwavuzwe mu bihe byaheze rero turabashimiye cyane uno munsi kandi rero Imana yadushoboje kuba twaramutse amahoro ni byiza rero ko tuyishimira kandi tuyitazira tuyihe icubahiro. Reka rero muri aka kanya rero dusome ijambo tuzakwiga ko uno munsi murazi ko turiko turiga ku bintu 14 ku bintu 14 bigaragaza ko Imana izi cyo igira igukorere ibintu 14 bigaragaza ko hari ikintu Imana igomba kugukorera irazi cyo igomba kugukorera. Tugeze ku 18 tumaze kwiga indwi byose tugeze ku 18 reka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 11 ku murongo wa 36 havuga ngo abayuda baravuga bati ehingene yamukunda. Iri jambo rero ntirisanzwe aka karongo urashaka kutahura ugasoma indi mirongo aho nyene ukahihoza mugabo arafise isobanuro yaho. Abayuda baravuga bati ehingene yamukunda. Abantu bakurabira muri kahise ariko Imana ikakurabira muri kubu na kazoza. Niryo jambo tuza kwiga kuno munsi. Abantu bakurabira muri kahise ariko Imana ikurabira muri kubu no muri kazoza. Aba bantu ntibigeze biyumvira ko Yesu agikunda Lazaro muri kubu kandi ko azobandanya mukunda no muri kazoza.
ndabibukije gatonya iyi nkuru murazi ko tumaze kuyiga ko inshuro ndwi zose yari Lazaro w'i Betaniya yari apfuye, yari umugenzi wa Yesu, n'abashiki biwe bari abagenzi ba Yesu, maze arapfa. Yesu arateba kuza, maze Lazaro arapfa, apfuye baramuhamba amara iminsi 4 mu mva. Aho rero bageze kumva Yesu ararize, abantu b'abayuda bari ngaho baca bavuga ati ehera bingene yamukunda. Bo babona ivyakahise ati yamukunda, no kuvuga muri kahise. Nibavuze ati ehera bingene amukunda canke ingene azobandanya mukunda. Ehera bingene yamukunda. Abantu rero ntibigera babona kazoza kawe, ntibigera babona nakubu kawe. Bo biyumvira kuri kahise kawe. Kahise kawe kashaka kuba kigeze kuba kabi. Urashobora kuba warifata nabi, urashobora kuba wavuga nabi, urashobora kuba wakoze bibi, ariko ntibamenye aho wihaniye. Abantu baramenya aho umuntu yakoshereje, mugabo ntibashobora kumenya aho yihaniye, nibaza aho wihaniye. Abantu bakuzi muri kahise ingene waho urusegerereza, bibaza ko nuko ubutegezwa gusegerereza no muri kazoza utegezwa kuzosegerereza. Oya, ntibitegezwa kubuko. Uravyanse mu izina rya Yesu, uvuga ati ndavyanse mu izina rya Yesu. Abantu bakuzi nk'umukene wo muri kahise, abantu bakuzi nk'umuntu mubi wo muri kahise, abantu bakuzi nk'umuntu atabishobora wo muri kahise. Hari gihe mushobora kuba mu ishuri warigeze kuba uwanyuma, abantu bakibaza ko mu buzima bwawe bwose utegeza ko muri wanyuma, kubera ku ishuri yigeze kubona wabaye wanyuma, mwariganye warabaye wanyuma, akibaza ko no mu buzima utegeza kuba wanyuma. Oya, hari ivyakahise. Ivyakahise ni by'abantu kenshi bakoze guharura. Wabajije ati naka uramuzi, abaca baharura kahise ati ndamuzi, arakunda kujya amavoka, ajya amavoka 5 ku munsi. Ni kahise. Umuntu ugasanga bari kwamuharurira muri kahise. Kahise ka wa muntu kwa kundi nyene yahoze, kwa kundi yarari, kwa kundi suko Imana ikubona. Oya, Imana ikubona muri kubu, ikakubona no muri kazoza. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice 29 ku murongo wa 11 avuga ngo kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvira ko ari ivyiyumviro vy'amahoro. Ico ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko hari icyo Imana itwiyumvira ko. Yesu ashimwe. Imana yafise icituyumvira ko muri kubu no muri kazoza. Rero ntibigutera ubwoba byakahise, abantu bazobivuga nta kibazo. Abantu niko bama bo babona kahise kandi barafise raison, none ko batazi ivy'Imana igutegekeranije uno munsi. Ivy'Imana ikubikiye uno munsi ntavyo bazi, n'ivy'Imana ikubikiye byo muri kazoza ntavyo bazi. Reka dusenge je na wewe, dusenge Imana igushitse ko ivyo yagusezeraniye byo muri kubu na kazoza. Ivyakahise Imana ntivyitaho. Kumenya ko wavukiye mu muryango ukenye, kumenya ko wavukiye mu muryango w'abatarongorwa, w'abatarongora, w'abatiga, w'abatagira gute, ivyo sivyo biraje ishinga Imana. Ariko ibiraje ishinga ni kubu na kazoza kawe. Vuga uti amen. Kazoza kawe kari mu biganza vy'Imana. Vuga uti amen. Kazoza kawe ntabwo kari mu biganza by'umwana w'umuntu. Kazoza kawe ni kari mu maboko y'ujya muntu yavuze bya bindi. Oya, kazoza kawe kari mu biganza vy'Imana, kandi Imana niyizi ingene igiye kubitunganya. Ibintu byawe vyose birapanze neza, ibintu byawe vyose kazoza kawe karapanze neza. Nta kintu na kimwe kizobura mu vy'Imana yategekanije. Menya ko Imana dufise ari Imana itabesha kandi itihindukiza ku majambo yavuze. Oya, yarasezeranye kandi yagusezeraniye kandi izobishitsa. Reka rero dusenge kugira ngo bishike. Ntuzoba nk'uko abantu bagomba, oya uzoba nk'uko Imana igomba. Nuriyo nk'uko abantu bagomba, oya uriyo nk'uko Imana ibigomba. Uko Imana yabipanze nikumeze. Rero tugira dusenge, Yesu akugirire neza. Reka dusenga. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, Mana tubabaye, ndagushimiye ingene watugiriye neza. Uyu muntu, uyu mwene data akaba yagiriwe ubuntu bwo kuba ariko atwumviriza. Ashobora kuba ariko atumviriza kuri WhatsApp yacu canke Facebook yacu canke YouTube yacu canke akaba ariko atumviriza ku radio. Mana uri Imana ishoboye kandi hambaye, wamugira neza cyane kandi wamwitwararika bawe. Uyu munsi rero ndagusavye Mwami ko ugira icyo ukoze kuri mwene data. Abantu bazi kahise kiwe ariko ntibazi kazoza kiwe. Abantu bazi kahise kiwe ariko ntibazi kubu kiwe. Uno munsi Mwami werekane kuri Imana mu bugingo bw'uyu mwene data, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Baravuze byinshi ku buzima bwiwe, harabayeho byinshi ku buzima bwiwe, ariko kazoza kiwe kari mu biganza byawe. Mana turuguruje ivyo wategekanije muri kazoza kiwe bibe mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano wamusezeraniye
turayasezeraniye turashize mu biganza byawe Mana kugira ngo yugurure mu izina rya Yesu Kristo kuko urashoboye Mana. Ntabwo umeze nk'abana b'abantu basezerana ariko ntibashitse, urasezerana kandi ugashitsa. Turiteze kubona ibyo uza gukora Mwami, turiteze kubona ikiganza cyawe kuri uno munsi. Ndizeye ko byumvise Mwami kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umucunguzi wacu, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit aho amabisi asanzwe akatira. Nizere ko nawe Yesu yagukoreye igitangaza mu mwanya turiko turasenga, ariko nyemerera ndaguhe zimwe mu ntahe zibiri ko birakoreka mu ishengero rya Hope Church. Ndabona ko umwanya usigaye ari muke, ariko rero reka dufate intahe nkenya kugira ngo dushobore kumva ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church aho mu Carama mu Gahahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ashimwe. Nari maze hafi nk'indwi zibiri ngwaye ijisho, yarimwo akantu kavogera imbone gutya, kuzuba sinashobora kubona ku metero nka 6. Habya avuze ngo tuze adukoreko, ngo Imana yamubwiye ngo adukoreko mu kudukiza. Ciye numva ububabare bwarimwo buba bumeze nka kujya kuntu wicwe n'itiro, nka kujya kuntu itiro rikujya. Arankoze ko aho nyene ciye numva buheze, amoso zacatangura kuza, ubu numva ndamahoro. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ashimwe. Naje igihe nkoze ko ngaha maze igihe kirekire imyaka myinshi ngo ya masinezite, arankoze ko ngaha numvise ibiseru bihungutse ari byinshi nari nazivye, ntivyakunda ko mpema, nari nkariwe nari maze imyaka myinshi bitameze neza. Rero arankoze ko igihe yakoze ko ngaha ku ruhanga numvise ibiseru bicuncubuka cyane, numva biranteye ubwo banja kwicara hajya andunama, numva ubu nakize ndiko ndahema tangurane nimwe fisi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Hama jewe nukuri ni ikintu kibaye, ikintu ciza cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Jewe ubwanje hari haciye iminsi ifise gisata ngwaye ngaha mu maso, igipane ngaha kimwe, ariko mugabo ngenda mbona arankoze ko, ngenda kubona ubushobozi bw'Imana, ngenda kubona imbaraga zije, mbona hari ikintu gikoretse muri jewe, haraza ijwi ry'Imana rirambara ngo uhereye isaha ngo ndagukijije. Haleluya. Ikindi kintu Imana inyeretse, yaciye inzana ngaha nyene, igenda kunyereka ndi ngaha nyene ahamagaze, ngenda kubona ndera, ngenda kubona hari gikorwa nagiye kubona ndiko ndakora, ngenda kubona abantu bariko barahezagirwa mu buryo budasanzwe bivanye n'imisi nari maze ndiko ndasengera ikibazo. Ariko icyo ry'Imana riraza rirambarira ngo noneho ngo ntikikibaye ikibazo, ngo ariko ngo kigiye kuzoba inyishu. Rero Imana imuhezagire cyane gose umukozi w'Imana. Haleluya. Kongera haza ijwi rivuye mu ijuru ku Mana rirambarira ngo ndababwiza ukuri, umuntu wese yaje hano hantu afise ikintu yaje afise yashize imbere z'Imana, mwemu yera arambarira ngo iki nico gihe, uyu mugoroba niwe mugoroba mwemu yera ngo yari karagenderera ibibazo byacu. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Murabona kuno kuboko kwanje ubu ndakuduza. Ejo sinashobora kwikoma, nari nameze nk'umugaye, imitsi kandya, aha nkabwira umuntu ntimfashe kuboko, akankanda bikanka, sinashobora gusinzira. Ariko uyu munsi mu gatondo hari igicaniro nategeza kuja gusambura, ndagenda ndagisambura, hanyuma mpejeje kugisambura ndasenga Imana,
irambwira iti biraheze. Uyu munsi naje mbabara buke buke, ariko noneho ubu ndakomeye ndakuduza cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu nashimwe cyane. Jewe nari singorane yuko hageze ko dusenga muhira, imisi yose umumama w'umuhira mpamagaye ati ingo dusenge. Igihe cyose naca numva umutwe umenetse, nkumva ikizunguzungu. Naho nabanje gusenga ngaha ngiye kwicara naguma numva umutwe umeneka ibizunguzungu. Ariko mindwi nyene narigeze kurota nyene duhejeje gusenga twese. Nyene gumpagaze imbere y'ishengero, ariko sinabona ko ndiko ndavuga ubutumwa canke ndiko ndashinga intahe. Ivyo ntavyo narinzi, ariko naje ngaho umutwe uri kurameneka cyane, mpagurutse hajya yuko biranka ko mpaguruka. Ngeze ngaha pastor arankora ko numva umutwe wose uraheze, numva n'amaso yari karanda byose bihagaritse. Ariko je sinarinzi ko no hagarara imbere y'ishengero nk'uku ngo mvugire imbere ya mikroshima n'ubwa mbere shimye, ariko murumva ko izo nzozi narose zishitse. Imana ishimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ahabwe icubahiro. Nijoro sinomenya ko nagize akantu kumuba ingaha mu magagi. Ndavyuka nk'uma saa 8 nijoro numva umuba ngaha. Alafu naguma numva indotombi, nagize indotombi igihe numva ku kantu ko kariko karanyanga. Nafashe n'urugendo ndagenda muri interdit meze nabi cyane, naduze meze nabi cyane. Mugabe igihe dusenze ntivyakunda ko miramate, nubu ndumva gasonga kari kwambara, ariko ko ndiko ndumva evolution cyo kimono na karengene byari bimeze. Nizera ko nakiri gitangaza canje cyo gukira. Yesu abwe cubahiro. Amen, amen. Urosha kumira mate mira turaba. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit, aho amabisi asanzwe akatira. Murumvise rero bimwe mu byo Yesu ariko arakora mu shengero rya Hope Church. Turongera akagero ko kubatumira rero ku munsi w'ejo isaa 2:30 aho tuzo turasengera abantu bose bafite imitwaro. Kaze cyane Yesu aze abahezagire, ntihagoye mwahumvise, ntihagoye. Urashaka kuba ukeneye kubaza ibicyanke biriya, turashaka kuba nimero z'um protocol. Nimba waharondera ugasanga ntuhabonye neza, turaguha nimero z'um protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ndasubiramo 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Urashobora kuca umuhamagara akakubwenekereza neza. Ego ababipa turazi ko babaho, mugabo ubifye ntaza kugutelefona ko ntabazi icyo ukeneye, ariko rero uwo telefona byo bibaye vyiza cyane. Ego kabisa. Yesu abahezagire, mugire ijoro ryiza. Yesu na bigomba zosuya kandi kumvikana rero ku munsi wa kane mu gatondo isaa 11 zo mu gitondo mu kiganiro ivyo Yesu akora cishengo rya Hope Church nyene ahanyene kuri Radio Voix d'Espoir. Turabaye rero kaze mubandanye mukurikirana ibindi biganiro. Pastor Jackson Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church, turavuze duti Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit, aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe,
wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.